Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaza wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye atana kamwe kavuyemwo. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe ikaze, ndetse nawe udukurikira hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Kenya, igihugu ca Tanzania n'igihugu c'u Rwanda, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure tukugezako amakuru ariko aravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, hoba mu gisata ca politike, hoba mu gisata c'indero, hoba mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse no mu gisata c'agateka kazina muntu, vyose ni ngaha kuri ino mboneshakure utegerezwa kubandanya ubana natwe nyene. Mu Burundi abategetsi badugije igiciro c'ibitoro bitanahari. Umushikiranganji w'amazi, amasoko ntanganguvu n'ubutare yaradugije ibiciro vy'ibitoro. Iryo tangazo ryashizwe ahabona kuri uwu wa gatanu wa 21 Mukakaro rica rishirwa mu ngiro uwo munsi nyene. Iyo ngingo nshasha yatangajwe mu gihe hari ubukene bw'ibitoro bwisubiriza. Iritiro ry'igitoro ubu igurishwa amafaranga 3,950 y'amarundi, yahora ku 3,250 kugeza kuri ubu wa gatanu w'indwi iheze. Amazutu yavuye ku 3,450 aja ku 3,795 y'amarundi, mu gihe peterole yashizwe ku 3,730 yahora ku 3,150. Iduzwa ry'ibitoro ryatangajwe mu gihe igihugu kiri mu bukene budasanzwe bw'ibitoro. Mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza imirongo idahera y'amamodokari imbere y'amasitasiyo hatagira ivyo bitoro. Ingaruka rero hakaba ari uko bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu bavuga ko batondetse imodokari zabo ariko batazi ko bazohava baronka ibitoro. Mu gihe amabisi yo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura atonze ku masitasiyo atandukanye ku mugwa mukuru w'ubutunzi, ku bituro vyo kwiyunguruza hagati mu gisagara abanyagihugu baratonze bagasitana iyo hagize imodokari ishika. Abakozi ba meri n'abapolisi baragerageza gutondeka abantu cane cane mu masaha yo gutaha, ariko ntibashobora kugabanya ishavu ry'abanyagihugu bamara amasaha arenga 2 barindiriye bisi bakayibura. Kubw'ibiciro bishasha vy'ibitoro, bamwe mu biyunguruza bavuga ko bafise amakenga cane cane ku ngaruka mbi z'iyo ngingo ku biciro vy'ibindi bidandazwa. Uhereye ku giciro co kwiyunguruza abantu n'ibintu, ibiciro vy'ibifungurwa ivyankenerwa navyo nyene bizoduzwa ibiciro, uko akaba ariko bavuga. Uwundi munyagihugu aba mu gisagara ca Bujumbura akaba afise amakenga ku catumye haduzwa ivyo biciro vy'ibitoro. Ivyo ntibizotora umuti w'ibura ry'ivyo bitoro. Ugukekeranya kandi igiciro co kwiyunguruza ku mabisi mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu ntikirashingwa, ariko abafata ingendo bararindiriye ibiciro bishasha. Muri iyi minsi iheze ntivyashobokera abajejwe intwaro n'igipolisi kubahiriza ibiciro vyo kwiyunguruza vyashinzwe kuva Bujumbura uja hagati mu gihugu ku mabarabara aja mu ntara. Mu ntara zitandukanye ababuramatari baragerageza kugabisha abajejwe intwaro badahana abunguruza abantu baduza ibiciro vyo kwiyunguruza vyashinzwe na leta co kimwe n'abadandaza b'ibitoro mu kinywabi, ariko bikaba ivy'ubusa. Abiyunguruza bari mu mwiheburo bibaza ibibazo vyinshi. Iki kibazo kizotora umuti ryari turara ngaha kuri iki gituro co kwiyunguruza? Niko abiyunguruza bibaza hafi isaha 6 z'ijoro bari ku bituro vyo hagati mu gisagara ca Bujumbura. Nayo kandi benshi mu bunguruza abantu barabitse amamodokari yabo mu mihana. Amasitasiyo nka yose yarugawe kugira ngo barindire ishirwa mu ngiro ry'ibiciro bishasha, uko akaba ariko abamenyeshamakuru ba SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru babibonye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Abanyagisagara benshi barafise ingorane zo kwiyunguruza. Abanyagihugu bategerezwa kuriha amafaranga 550 kuri bisi barishe amafaranga agera ku bihumbi 200 y'amarundi kugira ngo bashobore gutaha iwabo. Iduzwa ry'ibiciro ry'ibitoro kandi ryaheruka mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu kwezi kwa Rusama. Nayo mu bindi kandi nuko urwaruka, abakenyezi ndetse n'abagendana ubumuga badaserukirwa bikwiye mu nzego. Rusansuma iheruka kuba yerekanye ko mu Burundi urwaruka rugera ku bice 65 kw'ijana, nayo abakenyezi bakaba ibice 50 kw'ijana. Icigwa cakozwe n'ikigo Burundi Leadership Training Program mu mwaka w'ibihumbi 2017 cerekanye ko ico gihe urwaruka, abakenyezi n'abagendana ubumuga badaserukiwe bikwiye mu nzego z'imigambwe. Nk'akarorero, mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, ico gihe muri 5 bagize inama y'abahumure nta mukenyezi n'umwe yari arimwo. Mu rwego nshingwantwaro naho muri 8 barugize abakenyezi bari 2 gusa. Muri 28 bagize ibiro vya politike vy'uwo mugambwe nyene, abakenyezi bari 2 gusa. Muri Frodebu ntivyari kure y'ivyo. Muri 3 bagize uburongozi bw'umugambwe nta mukenyezi yarimwo. Kuri 18 baserukira umugambwe mu ntara, umukenyezi yari umwe. Ico cegeranyo cerekana ko muri FNL na IPRONA abakenyezi hoho vyasa n'ibigendeka. Mu rwego nyobozi rwa FNL abakenyezi 4 muri 7 nibo bayigize. Muri IPRONA naho abakenyezi bari ibice 30 kw'ijana. Eka n'urwaruka ni nkuko ntiruserukiwe bikwiye. Abagendana ubumuga bo ntibafise n'ivyo bitigiri bike bike. Ivyo rero bituma inyuma y'amatora inzego zimaze kujaho, iyo migwi itisanga mu nzego zifata ingingo. Abagendana ubumuga bakaba basaba gushirwa mu nzego mu matora yimirije. Nayo kandi ati uburuhuko n'ubwo abana bamenye kw'ishure bakanezereza abavyeyi. Nitwa BI, navukiye nongera nkurira muri zone Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura. Reka nanje ndababwire ingene nkiri ku ntebe y'ishure uburuhuko bwaba bwifashe ku bana baba i Bujumbura mw'isite hagati y'imyaka ya 2007 ndetse na 2014, ariko mfatiye uko vyagenda muhira iwacu. Tuvukana turi 3, twebwe kuja mu buruhuko vyavana n'amanota twaronse. Iyo hagize umwe muri twebwe adubura, uburuhuko bwaba burangiye. Papa yatubwira ati uburuhuko n'ubwo abana bamenye kw'ishure bakanezereza abavyeyi, twaca dutekana. Amezi 2 yahera turi muhira. Mu kuduhana papa yaca arungika umukozi wabo mu karuhuko, hanyuma akazi kose akaba ari twe tugakora, harimwo guteka, koza ivyombo, gukoropa, kumesura n'ibindi. Ikiryoshe nta ruyoya twari dufise, twese twari dukuze. Twaragabura akazi, hanyuma duhejeje tukaraba imboneshakure. Ico gihe haba hari amadessin anime menshi kandi aryoshe. Amatara acitse naho twaraja gukina hamwe dutaha ikabambiri zose zacitse. Tumenye twese kw'ishure kuja mu buruhuko naho nyene ntivyoroha. Papa ni umuntu atigeze akunda ko abana biwe baja gutembera mu miryango hanyuma bakagumayo. Carazira ko umwana arara mu mihana. Ahantu honyene yatureka tukaja hari kwa mutoya wa mama, yaba i Gitega. Imbere yuko uburuhuko butangura, nko hagati y'ukwezi kwa Mukakaro, twaramusaba kuja kuramutsa uwo mutoya wa mama. Ahoga twandika ikete tukarimushikiriza, nta nyishu twaronka. Tumaze kumenya amanota yo kw'ishure proclamation, tukabona ko twese twamenye, twaca dusubira kumusaba. Yaca atubwira ko hariko aravyiyumvira. Muri iyo minsi twigenza nk'aberanda kugira ntihagire ikintu gituma yanka ko tuja muri vacances. Nta n'uwakorora. Aho indwi 2 za mbere z'uburuhuko ngo fye. Ukwezi kwa mbere k'uburuhuko kugomba kurangire nko muri ano matariki, niho twaza twumva atubwiye ati mbega mwarabihevye kugenda kwa nyokwanyu? Natwe duti erega papa twarindiriye uduhurusha. Twaca tubona aduhaye amafaranga y'itike. Umunezero twaba dufise nta wari kuwupima ngo awushobore. Twavuga duti ahwi, tugira tuje ruguru tuve i Bujumbura.
aho rero yaba abigize n'ibigira nkana kugira tumareyo indwi nka zibiri gusa duce dutaha kwitegurira umwaka mushasha w'ishure. Ese ni ibiki wagira mu buruhuko aho hambere ubu bitagikunda kubera ubuzima buguma buzimba? Twandikire utubwire nawe ingene vacances zagenda canke iriko iragenda, tuzoheza dusangize inkuru yawe abandi.